Haleluya, baririmbyi bicaye gatoya, Imana ibahezagire namwe mu vyaguruke dushikanira Imana kuri uyu mugoroba. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ntangurire kuri témoignage no munsi ku mugoroba. L'année passée twari dutanguye 40 jours. Ku munsi wa mbere wa 40 jours umuntu yanshingiye intahe, ndayishinga hano hantu ndavuga ngo iyi ni intahe ya mbere. Uwo muntu arambwira ngo Imana ibikoze n'amasengesho tutarayatangura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwo muntu avant-hier yarampamagaye ngo 40 jours igira itangure kandi hari ikindi gitangaza niteze. Ati nditeze ko ari je uzovuga ubwa mbere mu ntahe. Yesu ashimwe cyane. Lendi ntahe numvise, mardi ntahe numvise, none no munsi mercredi mfisi yiwe, no munsi Imana yamwongeye gitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi wivyo bitanguye n'ivyo abandi bica biza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Subira ndamukizo muri ku mutima, Imana irashaka ko tujana kure nayo. Haleluya. Imana irashaka ko tujana kure nayo. Haleluya. Niko twize ku munsi w'ejo, Imana vyayisaba ko yimura ihanga ryayo. Imana yagomba kudeplasa Israeli. Imana yagomba kudeplasa abisraeli kugira ngo itangure kubana nabo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Exode chapitre 8 verset 24. Kuvayo abo tutari kumwe ku munsi w'ejo sinza gusubira inyuma cyane, ndabandanirizaho nari nteye ejo, ariko abo tutari turi kumwe biri kuri internet, urashobora kuja kuri YouTube yacu canke Facebook ukabisangaho. Kuvayo 8:24 haravuga ngo Farao aramubarira ngo nzobareka mugende gutangira Imana yanyu ibimazi mu bugaragwa, gusa ntimuze muje kure nimwagenda munsengere. Ejo naravuze ngo iki gicapo nico nashimye gukoresha kuko kirumvikana kandi ni inkuru mwese muzi, ako ndashaka kuvuga ngo ibintu ndiko ndavuga ko naravuze ngo ndiko ndashiraho fondation y'amasengesho yacu kugira ngo amasengesho yacu tuyubakire kuca Imana yemera canke gihagaze kuri principe z'Imana. Ariko naho nokoresha ibindi bice byo muri Bible vyinshi cyane noshima gukoresha vyo confirma principe ndiko ndabaha muri iyi minsi kugira ngo dushireho urufatiro rw'amasengesho. Hari igihe iyo turi mu gusenga nk'uko umuntu ashobora kuvuga ati ni dutangure nyene tuvuduke twake, ariko kenshi ibintu birurumba bidacaniriwe neza vya kumwanya mutoya. Yesu ashimwe cyane. Ariko icifuzo canje nuko iki cigwa canke iri jambo n'ivyo Imana igomba gukora bizohindura ubuzima bwawe bwose no kurushiriza no mu yindi minsi kurikira iyi minsi 40. Yesu ashimwe cyane kuko hari ukuri uhabwa kukakubohora. Yesu ashimwe cyane kandi kwa kubohora kugahindura ingene ubona ivy'Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ejo rero nako ndavuga mpere aho nari nteye ejo nako ndavuga ngo muri principe turiko turiga ko naravuze ngo hariho Imana, hariho wewe, hariho Satani. Wowe nagushize hagati kandi naravuze ngo wewe nk'umuntu ari hagati rimwe ubuzima bwawe bwiyasosiya n'ibikorwa vy'Imana canke ubuzima bwawe bikiyasosiya n'ibikorwa vy'umwiza canke vya Satani. Ariko kimwe mu byo twabonye ku munsi w'ejo turiko turabona iyi ntambara yagiye iba hagati y'Imana hagati ya Farao na Mose, tukabona negotiation umwansi agira kugira ngo maintain abantu b'Imana mu buja. Tukabona ingene incuro nyinshi Farao agenda ashaka kurekura ubwoko bw'Imana kubera abonye ibihano, ariko ku rundi ruhande akaguma ashaka kunegosia ingene bogenda, ariko bakaguma bafise attache, bakaguma bafise ikibafatikanya naho bavuye. Ndavuga ngo iyo principe canke iyo strategie ya Satani arayikoresheje kijya gihe, aracayikoresha n'ubu, kandi rimwe na rimwe arayikoresha no mu buzima bwacu, aho agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo twebwe tugume tutari kure ya zone ya influence yiwe, kugira ngo naho twaba dukunda Imana canke tunyotewe Imana aguma afise possibilité yo gusubira kwajisa mu buzima bwacu canke ko influence ubuzima bwacu, ku buryo nihajya uza gusanga umuntu yarakijijwe, ariko iyo uri kuramwumviriza canke uri kuramubona mu mibereho yiwe, mu mikorere yiwe, iyo uri kuramwumva ingene yumvira iterambere ingene aribona, mwaganira gusa ukumva mu vyimviro vyiwe afise ivyimviro vy'igipagani.
wamara kumumva ariko ariyumvira ingene yifata muri fiançailles, ingene aba muri fiançailles, ingene aba muri sanctification muri periode ya fiançailles, ukumva rimwe na rimwe umuntu yumva fiançailles nk'uko abapagani bayumva. Hari igihe kenshi uzosanga abakristo muri ko muraganira uri kurabumviriza, ukumva ko umuntu ego yarakijijwe arakunda Imana, ariko afise mindset, afise ivyimviro vy'igipagani naho akijijwe. Igituma abantu bamwe bashishikara kubona ubuzima canke bakabona kazoza kabo bakabibona nk'abapagani kandi bakijijwe, suko vy'ukuri batavyawe canke batakijijwe, ariko nuko igihe bakizwa hatigeze habaho processus canke igikorwa ca separation canke cyo gutandukanywa n'ubuzima bari basanzwe barimwo, bakava muri zone ya influence bari barimwo, bakava mu vyiyumviro vy'iwabo n'abiwabo, naho wakuriye, nimba wakuriye uri umunyakamenge, nimba uri uwo munyakabiga, nimba uruva ruguru, nimba wakuriye muri Kongo, ahari hose wakuriye, nijyari uhinduka uburyo bwawe bwo kwiyumvira, ugatangura kwiyumvira nk'umwana wo mu bwami bw'Imana. Kuko ngira ndakubwire ngo igihe Imana ari kirabwira Abisirayeli ngo nibasohoke bave muri Egiputa bagende mu bugaragwa baje kuyishikanira canke baje kuyiserva, ejo twaravuze yuko Imana yaje nk'uko intervena kugira ngo ibakize umubabaro na injustice ubuzima bwabo buriko burasubisa, ariko odera yuko Imana yagomba kubatezurira ku bibabaro y'ubuzima, objectif y'Imana yari uko aba bantu bacika ihanga ryayo igacika peuple y'Imana, bagacika abantu bafitaniye ubucuti n'ubusabane n'Imana. Nukuvuga ngo igihe cyose Imana intervenye mu buzima bwacu hama harimo double objectif. Wewe kenshi ubona icagutumye uyitakambira arico cyo gukira ingwara canke kuronka akazi, nico gituma niyo ukaronsa ucu yiheba, ariko yoyo ntiba yakaguhaye kugira ngo uyihebe, ahubwo iba yakaguhaye kugira ngo ubuzima bwawe ubwubakire kuri yo, ujane nayo cette fois uzucike umutemoin wayo ubuzima bwawe bwose. Rero mugomba gutahura yuko aha turiko turavuga ni business y'ubwami. Iyo umuntu akijijwe abavuye mu bwami bw'umwiza, niko Bibiliya ivuga, abavuye mu bwami bwa Satani. Twarerewe, twavukiye mu caha, twavukiye mu vyaha, dukurira muri environnement rimwe na rimwe y'icaha. Ivyo byose byaragize influence ku buzima bwacu. Ubitahura cyangwa utabitahura uza kwisanga en certain moment mu buzima bwawe hari ibintu byinshi bikuboshe, ukugenda urakura mu Mana uzogenda urabona ibintu bikuboshe, ukagenda uravyanka, kandi umunsi utanguye kuvyanka uzoba utanguye no kubohoka. Kuko disponibilité y'ubushobozi bukubohora irahari, ariko nta muntu abohoka atabanje kumenya ko aboshwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi iyo umaze kumenya ko wari mu bwami bwa Satani ukimukira mu bwami bw'Imana, iyi ni business y'ubwami, turi mu bundi bwami. Ubwami bwose burafise ingene bufunction, ubwami bwose burafise ubutwaye, kandi ubwami bwose burafise mode opératoire yabwo mu bintu bitandukanye. Hariho ingene abantu baronka umugisha bari kwa Satani. Uri kwa Satani ibisa nk'umugisha abiguha mu kwiyanduza, akabiguha mu kuraguza, canke akabiguha mu gutanga ibimazi vyabukunda ushira ku gicaniro canke utanga bakicwa. Uko niko hiyo kwa Satani abantu babigenza, canke ugatera imbere uteranya abantu, canke ugira nabi, ugasanga Satani yaraguhaye igisa n'ico ushaka kiri materiel, ariko wabanje kureponda kuri principe ziyo. Ariko iyo uba waramaze kugira ivyo ushika kuri muri monde diabolique, hama Imana ikakwimurira mu bwami bwayo, ntushobora gutera imbere muri ubu bwami bw'Imana ugikoresha ama principe yo mu bwami bwa Satani. Muko muranyumva? So no kuvuga ngo iyo duhinduye ubwami duhindura na methodology, iyo duhinduye ubwami duhindura n'imikorere, kuko ubwami bwose burafise ama principe abuganza. Muri ubu bwami bwa Satani gukora ikibi no kwihora ni bisanzwe, ni normal, ariko muri ubu bwami kubabarira no kurekera ukwihora kugacika ukw'Imana ni indi principe. So sinshobora kuba ndi ngaha muri ubu bwami ariko nkavuga ngo ngwega ngo naho nkijijwe ngo nkubise ngo canke ngo ngiriye nabi ngo nanje ngo nkamuronka akaryo ngo ntancika ngo ndamumena umutwe. No,
iyi ni metode wakoresha uri hariya niko vyagenda, ariko ngaha ni washaka umugisha ugomba kurekera uyu mwami akaba ari wazokwiyokipa vengeance. Iyo ico kintu utari kuragitahura kandi ukaba kurafunctiona mu bwami bw'Imana, ubusa n'umuntu yavuye kwa Farawo ariko utavavanuye na principe ziwe. Nico gituma Imana yagomba gusaba Mose kamubwira ngo naho Farawo abahaye autorisation yuko muhimbariza Imana muri Egiputa, nta service nta culte yanje jewe Imana Jehova nshaka kwibera muri Egiputa. Hagomba kubaho movement, mugomba kuja mu bugaragwa kugira ngo imbere yuko mushika mu gihugu c'isezerano mu bugaragwa ndabigishe kubana nanje. Hariho n'abantu bavuga ngo iyo ukijijwe ngo ucugira ingorane nyinshi, ngenda kubwire ngo rimwe na rimwe Imana itwigishiriza vyinshi mu bugaragwa kurusha uko izotwigishiriza vyinshi i Kanani. Bwira umucaye uti Imana ishime ku bugaragwa. Barantera amabuye. Umaking sure ko yabikubwiye, bwira no wa droite, bwira no wa gauche, Imana ishime ku bugaragwa. Yesu ashimwe ca. Haleluya. Israeli yigiye kumenya Imana mu bugaragwa, Yesu ashimwe cyane. Israeli yabonye ibitangaza byinshi cyane mu bugaragwa, Yesu ashimwe cyane. Ariko haragera igihe Imana irastop ibitangaza ibatwara i Kanani aho bagomba kurima bakimbura, ariko bakiri mu bugaragwa yabagaburira batarimye. Yesu ashimwe cyane. Mu bugaragwa harabishe, ariko niho hantu tubonera ibitangaza byinshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuko Imana ifise haleluya principe yashizweho, ubugaragwa bwama ari periode transitoire ikujana mu kindi gihe, ariko nahari ahantu hababaza, ariko ni nahantu ho kwigira Imana. Bamwe muri mwege muzokurira mu ntambara zanyu, bamwe muri mwege muzokurira mu bigeragezo byanyu kurusha uko mwakuriye mu kindi gihe ico cyose. Bamwe muri mwebwe muzomenyera Imana cane mu ngorane zanyu kurusha uko muzomenyera Imana cane mu mugisha wanyu. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Farawo iminsi yose rakavuga ngo seulement ndabemereye gutangira Imana, ariko seulement ntimuzokwiyelwanya, ntimuzogenda kure. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ngo abakristo benshi turacacultiva ico no kwita proximité avec le diable. Abantu benshi barakunda Imana ariko baracashaka no kuba hafi y'ivya Satani, kuko bamwe baracibaza ko byose biryoshe, bamwe baracibaza ko byose umuntu ashobora kubibangikanya, bamwe baracibaza yuko byose bashobora kubifatanya. Ariko ndaje kukwibutsa kuri uyu mugoroba, ne cultive jamais la proximité avec le diable. Yesu ashimwe cyane. Si umugenzi wawe, si inshuti yawe, ntuze na rimwe wigere uprivilege canke uvomerera ikintu cyose kikwegereza principe canke zone d'influence iri diabolique, kiretse gusa iyo uje wewe kuyihindura kubera ico wamaze kwakira, ariko apana ko ucumva ko bishoboka ko bifatana byose. Igihe twege twakizwa aho hari kera, igihe twakizwa umuntu akijijwe bakakubwira ngo naka yakijijwe, ikintu twahora dukora des fois twarashinga intahe tukavuga aho twahora. Ariko iki kintu mvuze ngo cultiva proximité avec l'ennemi, igihe twaba dukijijwe by'ukuri, umuntu akijijwe yaragenda agaca mu ntambara zidasanzwe, agatabwa rimwe na rimwe nabi wabo, kuko ibyo gukizwa ntivyari bwabe byinshi. Yamara gutabwa nabi wabo n'abagenzi agakupa, abantu bakavuga ngo yarakijijwe. Kandi vy'ukuri harabaho igihe ukabona ko vy'ukuri umuntu yisepaye, nukuvuga ngo ntaho washobora kumusanga muri boîte, ntaho washobora kumusanga mu bintu bimwe bimwe, ntaho washobora kumusanga n'amacupa, ntaho washobora kumusanga n'abakobwa bari basigaye babaramutsa babahayambi, nta na bizu yari ikihari. Jemwe mu verset naho rankunda yari Romains 16:16 ivuga ngo saluez-vous par un baiser saint. Mwari muyizi? Kuko telma byari ibintu by'igikayide ku buryo nta bintu byo korosha byari bihara, ko kaverse ndakabaye naciye ndakamemorize mugafate mu mutwe nawe uko uravyumva. Ariko c'était radical.
abantu bakuze baturaba baratubona naho twanasengera rimwe bakibaza yuko twe twoba tudakijijwe, ariko nimba hari abantu bari bakijijwe bisepaye n'isi, eh bien yari iyo generation yacu. Nukuvuga ngo vyaraba clair ko umuntu akijijwe kandi ukabona ko ubuzima bwiwe burahindutse n'imibereho na activité n'amaprograme yiwe agahinduka, nuko atama telefone twari dufise, ariko n'umuntu atizera yaragukura muri repertoire kuko yacamenya bapfuye kuvuga ngo yakijijwe c'était fini. Ariko muri no myaka uvuze umuntu ngo yakijijwe uzamuvuse bavuze ngo ngo hinge turabe, ntibaca bashuha, twe twaca duserebra uvuze ngo naka yakijijwe wamenga ni gori twinjije, kuko twaba tuzi ko birinze bivuga ko yakijijwe ça veut dire ko c'est fini, hari ubuzima adasubiramo. Yo ariko muri no myaka uvuze ngo Janine yakijijwe, abantu hagushuha ngo ngo hinge turabe. Kubera iki? Kuko ubunya abantu basigaye bakunda ivy'Imana ariko bakana prefera la proximité avec l'ennemi. Nico gituma abantu baguma baduta ukubandanya kwawe, kuko iyo séparation itabaye claire ngo usohoke complètement, probabilité canke risque yuko usubira kunywa canke gufungura ku vyo wadashwe iguma ari nini ya cane. Ndashaka kubwira ngo wewe nturi umuhinga, wewe nturi umutekinicien, wewe nturi umuspecialiste, kandi aho bibaza ko ufise ubwenge, ntufise ubwenge bwo gukontrola igikorwa ca Satani igihe utarabohoka. Mbere yuko ugira victoire ubanza kandi gusohoka. Nico gituma Imana yabwira Abraham, yabwira Mose kavuga ati mubwire ko bagomba gusohoka. Vuga uti gusohoka. Vuga uti gusohoka. Vuga uti kuvayo. Iki gitabo citwa Kuvayo, vuga ngo kuvayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero n'abakristo mpora mbona iyo ndabaravye ku mastatu yanyu nkabona umenga muri ko murasubirayo. Haleluya, bwira umushaje uti kuvayo. Yesu avuga uti kuvayo. Natwe twaravuye mubwira uti kuvayo. Abatabayeyo bashaka gusubirayo mubwira uti kuvayo. Kubera mubwira uti amaso azomeneka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri processus ya liberté ugomba gucika umuntu atakintu na kimwe agifise ariko aripfuza kijanye naho Imana yarayikuvanye ikagushira mu bwami bwayo. Umwanya wahora spending hajya numare uri kura cultive ama principe n'ama valeur y'ubwami winjiyemo, kuko hariho vyinshi vyo kudekuvra, kandi ukuzorushiriza kudekuvra ibi vyinshi uzorushiriza gucika umuntu afise umwidegemvye. Haleluya. Abagalatiya gice ca mbere ku murongo wa 13. Haleluya. Haravuga ngo haleluya. Yesu ashimwe. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera, uwo ni Paulo, nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza. Uyu yari Paulo ariko aravuga ubuzima bwiwe bwa kera. Ndiko ndashaka kubereka iyi movement, siko ndaza ndayikoresha mu kuva ngaha aha ni kwa shetani, ngaha anya ni mu bwami bw'Imana. Paulo ariko aravuga ari mu bwami bw'Imana, arababwira ijambo ngo mwumvise ingeso zanje nari mfise kera. Paulo yari karavuga ubuzima bwiwe amaze kwitaba umuhamagaro, biri clair yuko arashiraho itandukaniro y'ingene yahora ameze araha n'ingene asigaye ameze ari ngaha. Ni monde zibiri zidashobora kugira mariage, ni monde zibiri zidashobora no gusangira. Rero nimba hari ugwanko canke hariho ugucibwa iteka kuri Satani mu mugambi w'Imana, nta kuntu mwebwe mwaparte n'ubwami bw'Imana mwoba mugifise projet yo kureconcilier Imana na Satani. Iyi reconciliation ntibaho. No mu vy'Imana babwiye musengera, ntimushobora gusengera Satani ngo ababariko. Rero ntimukagerageze kuja hagati y'abantu badashobora gusubira gufatana, kuko Satani ari condamné définitivement et éternellement. Paulo ariko arivuga, avuga kera, ntihereka avuga imyaka 50, yari kivuga imyaka mike 10-15 iheze kuva maze kumenya Imana. Aravuga ngo mwarumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda.
ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza. Paulo biraboneka neza ko mu buzima bwiwe hari ikintu cahindutse mu buryo bwiwe bwo kwiyumvira. Kera yiyumvira yuko abizera n'abakizwa ari abo kwica bakaranduka bagakugwaho, niko yavyumva kandi yarabishizemo inguvu arabikora. Ariko amaze kugira iyi movement akava muri Egiputa akagenda hakurya mu bugaragwa akahahurira n'Imana, agatangura kumenya Imana, agahishurirwa Imana, agatangura gukurira mu Mana, abo yahora yica yacitse mwene se wabo, niwe ariko arabandikira iki kece cy'Igalatiya, ariko arabatera intege, ariko arabaganiriza, ariko aganiriza abagalatiya kuko abagalatiya bari bameze nk'abariko barasubira muri mindset, mentalite ya kera y'igihe bari bakira abapagani. Paulo acabandikira ababwira ati muriko murasubira inyuma, ariko mwibuke yuko nanje kera nari niyumvira kujya, ariko uyu munsi niyumvira ubu. Ariko aragerageza kubumvisha yuko ivyo bariko baradopta nk'ivyiyumviro ni vya kera, ntimushobora kuzana ivyiyumviro bishaje vya kera ngo muvyimurire muri ubu bwami, kuko musigaye muri hanga ryabohotse, mutakidepanda na principe za kera, ubu mwinjiye muri loi canke mwinjiye mu cagezwe gishasha, kuko muri idegemvya. Iyo tuvuga umwidegemvyo canke liberté, iyo tuvuga libre, on est libre, non pas par rapport à Dieu, ariko nous sommes libres par rapport au diable, canke à toutes ses œuvres. Uriko uranyumva? Iyo ukiri umuntu ukijijwe ubuzima bwawe bugifunctiona mu bupfu bwa kera, nta kintu gitukisha Imana nk'ico. Iyo utariko uratambukira mu mwidegemvyo ubonekera muri Kristo twahawe, ni nk'uko biba biriko biravuga yuko ico Yesu Kristo yakoze kitari complet kandi kitari total. Ukuranyumva? Haleluya. Galates 4 verset 8 na 9 aravuga ngo, ariko ico gihe kuko mutari muzi Imana, mwari mujakariye imana zitarizo uhereye mu kameremere kazo. Paulo areka abwira abantu batari bwakizwe, aravuga ngo igihe mutari bwakizwe, vuga uti igihe tutari bwakizwe, igihe mutari bwakizwe mwari mujakariye, ni ukuvuga ngo mwari aba esclave b'izindi mana. Haleluya, amen. Ico gihe kuko mutari muzi Imana, mwari mujakariye imana zitarizo uhereye mu kamere kazo. Vous serviez des dieux qui n'étaient pas un Dieu dans leur nature initiale. Tutarakizwa twasenga amahera, twasenga irigara, twasenga abagezweho. Umviriza, ikintu cyose cyari kigukontrola no gushika no kwitabi, likuvyura, ligutegeka, ni kuvuga ngo ni forme de Dieu, c'est un Dieu. Ngo mwari mujakariye, Paulo yita ibintu byose abantu bibaboshe avyita imana. Burya ikintu kibosha umuntu niyo mana yiwe. Ati rero kera mwebwe kuko mutari bwamenye Imana, nico gituma ico gihe mwari mujakariye ivyitwa imana, ariko ugiye ukabisuzuma mu kameremere kavyo si imana, kuko mwari ko muradora les objets, canke mwari ko murahimbaza, mwari mujakariye ibigezweho, ivyo abantu bakunda, ivyo abantu bashira imbere. Uravyumva, nivyo mwari mujakariye, ariko igituma ibi bintu byari bibagize ibi byasobuja nuko mutari muzi Imana. Ico gihe ni mwari muzi Imana. Ni nkuko Paulo reka arababwira ati ntimushobora kubaho ubuzima mwari mubayeho ca gihe mutaramenya Imana. Ubu buzima mwari mubayeho, ubu mwamaze guhishurirwa Imana, ntimushobora kubamwo ubu buzima aha hantu. Nushobora kwimporta mode de vie ya idolatrie, aho wari ujakariye ivyitwa imana atari imana, kuko atayo wari uzi kari imana. Ariko uko wamenye Imana bigenda gute yuko no munsi ubuzima bwawe buriko burafunctiona nkuko bwafunctiona igihe wari ngaha, kandi uba amaso yawe yarugurutse ukamenya Jehova, ukamenya Imana ya Isirayeli. Why? Versi kurikira aho nyene mu murongo kurikira w'icenda aravuga ati ariko none mwamenye Imana cane cane ko mwamenywe nayo. Haleluya, haleluya. Ubu mwamenye Imana,
ariko birengereje mwagize gute mwamenyanye nayo. Ni iki catumye musubira inyuma mugahindukirira ivya mbere vya goyigoyi bitagira ikimazi mukagomba kubijakarira ukundi gusha? Ni iki cabatumye musubira kandi kugarukana ubuzima bwanyu de la liberté à l'esclavage, mukaza kandi gusubira kwisumeta ku bintu uyu munsi mwamaze gutahura yuko atari Imana? Ni gute usubiye gushira ubuzima bwawe musi y'ivyo abandi bose batizera bambiniya bibategeka bibaganza? Ni gute bigenze wewe ko amaso yamaze kuguruka ukimurirwa mu bwami bushasha, ukimurirwa mu bwami bw'Imana? Ni iki kigutumye usubira kandi kugenda kujakarira kwishira munsi ya esclavage y'ibintu goyigoyi? Bwana sifuwe sana. Ukagomba kubijakarira ukundi gusha. Vuga uti kuvayo. Uti kandi iyo navuye ntibasubirayo, kuko igihe nari nkiriyo amaso yanje ntihari bwuguruke, ariko ubu ndazi Imana sinosubira. Iki nico catumye Mose abwira Farawo aterega Farawo, twotangira Imana yacu ibimazi ngaha, mwebwe mutazi Imana. Ivyo twokora ntimwobitahura, kuko mode ya lifestyle yacu, mode ya adoration yacu niri convenable n'ivy'iwanyu. Rero ntudusabe ngo dutangire hafi twege kugira ngo tube muri communion n'Imana. On doit s'éloigner. Vuga uti s'éloigner. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Galates 1 verset 22 à 24. Aya majambo menshi Paulo yanditse mu Bagalatiya ntiyayandikiye abapagani, yayandikiye abakristo. Ariko ni igiki cyari cyateye abakristo? Abakristo bariko barahononsa kuri liberté yabo. Ndagomba kuvuga ngo iteme yacu iravuga libre, ariko ndiko ndefasizinga canke ndiko ndasurinya uruhara canke responsabilité yawe kubijaye na liberté. Bwana sifiwe sana. Galates 1:22 haravuga ngo abo mu mashengero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bwankubita ijisho uwo Paulo ariko arivuga, ariko bumva gusa abamvuga bati umwe yahora aduhiga mbere ubu asigaye yamamaza ivyizegwa, yatikiza kera nuko bahimbaza Imana kubwanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Igihe ntaha ya Paulo yari kirumvikana, aravuga ati bamwe baranyumva ntibari bwambone, ariko ngo barababwiye ngo wa wundi yahora ahama Imana kandi agatikiza ivyayo, uyu munsi ariko avuga bwa butumwa, ariko akora vya bindi yahora agwanya. Ngo nuko rero bamaze kumva ayo makuru, ngo nabone batangura kugira louange na adoration bahimbaza Imana kubwanje. Buryaga abantu b'Imana hari ingwano mutazi. Ni bangahe muzi ko kuvukijijwe naho wari umunyengeso mbi, ukijijwe hari abantu bagupinze kandi wari mubi? Ndaze abajene bavuye mu rumogi bakava mu kaboregwe, ntihagire umuvyeyi abagwanya, ariko yakizwa muhiri wanyu bakagukubita forfait canke bakanka kufungura ngo ivyo wagiyemo nibiki. Kubera iki isi itwanka iyo dukijijwe ikaduprefera iyo turi babi? Hariho abagenzi bagerageje kwisempatiza ko ngo wigira umukizwa modere ukaja kubicaramo, ikiganiro kigahindukira bakirirwa bagukritika, ngo watuzaniye ubunyegeri, watuzaniye amafanta, waje kutwumviriza, bakakudahwa bakakuhojeta, ukabaheba pana kuko wabahevye, ukabaheba kuko bo bakudashwe. Why? Nuko icakoretse mu buzima bwawe bo ntikibatera guserebra, ariko twegihe twamenya ko ukijijwe twaragiye turahimbaza, ariko turacari confused kugusanga hariya. Ndashaka kuguhebuza ndakubwire ngo principe y'ukubohoka itangurira d'abord muri éloignement, no mu kuva mu vyo wahora ukimukira, haleluya, mu bwami bushasha, kugira ngo wadopte principe z'uyu mwami mushasha.
abantu kuri uyu mugoroba mufise nabo muza guhura hari rimwe na rimwe bikanakugora ugashaka gupfa kunywa duke ngo ntibagutwenge. Reka nakubwira ikintu kimwe, bazokoma bagutwenga canke nibatagutwenga uzovanga. Ni wavanga nahone uzoba wagiye kugirira adoration yawe muri Egiputa, uzoba wagiye guhimbariza Imana mw'ihema rya Satani. Ndagomba kukwibutsa yuko guhimbaza atari indirimbo, ariko guhimbaza n'ubuzima bwawe, ico unabukoresha niyo adoration ya mbere. Muriko muranyumva shengero ry'Imana? Uriko uranyumva? Haleluya. Icatumye Imana idukura aha, l'objet de la délivrance, haleluya, icatumye Imana ituvana ikadutabara ikatuvana mu maboko y'ivyaha ikatuvana mu maboko ya Satani, objectif y'Imana nuko Imana igira gute, idukura mu vyatubabaza. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo tuyapartene. Yesu ashimwe cyane. Iyo Imana impezagiye ikampa ikintu nashaka biranezereza, ariko yo yigituma impa ico nshaka nuko Imana igomba gusurinya principe ya appartenance, aho negukira. Uzoza udushingira intaye ko wakiza ingwara, ariko ijuru naryo rizoba ryiteze yuko wowe wegukira Imana a partir y'ico Imana yakoze. Imana nta kintu ikora kugira gusa ngo twe tunezereze. Ngarabwiye ko Imana iri souverain, Imana yaremye umuntu kubwa plaisir yayo. Yesu ashimwe cyane. Imana ibintu byose irashobora kubikura, irashobora kubirandura, nibi byose dufise byose izobirandura. Nivyo tuzo Imana si ntiri emotionnaire, Imana iri souverain kandi iriganje. Ico kintu gitahuye utahura yuko kugira neza kose kw'Imana naho guprocure umunezero ubuzima bwawe, objectif yo gutabagwa imisi yose nuko yegukira. Iyo ukotoye kuri appartenance, iyo uhemutse kuri appartenance, uba uhejeje gucumura icaha gikomeye cyane, kandi ubuhejeje kwishira mu maboko yaho Satani ashishikara kukugira ko access. Kuko Bibiliya ivuga ngo iyo birukanya abadayimoni, muravyumva, mu nzu bakabakuraho bakagenda, iyo uravyumva bakirukanwa, uwo muntu yasubiye mu vya kera bahamagarana ari benshi kugira ngo basubire guposeda territoire yabo. Abantu benshi twama tubasengera kuko mwama muriko murikwegera, kuko mwaramaze guhonja murumva ko Kristo aryoshe, ariko iyo mugarukanye urutwe mu vya Satani ararumena kandi akora ibishoboka vyose kugira ngo abarekipere definitivement, kuko arakuraba akabona uriko uramucika akavuga ngo ko akiri karakina reka mfate kose n'agasigaye, agakubita iturufu yayindi kugira uzuyivemo, n'abantu bose barakorana bagasenga mukirwa mutugora. Vuga uti kwegukira. Igikorwa c'Imana cose ikora, igikora kuko wayegukiye, kandi igikora kugira ngo urushirize kuyegukira. Ikora ibitangaza ikaguhaza ikakwitwararika kugira ngo igukuremo agatima k'iyo wahora, kuko ikurasure ko n'umwungere wawe ntuzokena. Agutwara mu canya c'ubwatsi butotahaye, agutwara ahantu h'amazi adasuma, akagusekuriza ku kintu cose kugira ngo umenye ko itazova mu kuboko kwiwe, ntaco uzokwakirira muri ubu bwami. Wowe n'ubu bwami mwaragize divorce itakigarukwako, kandi bishobotse itakigarukwako nyene. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyi liberté turiko turiga, canke ngo kuba libre canke umwidegevyo turiko turiga, bitangurira mu kumenya yuko wowe hajya utakijayo. Kuko wowe hajya utakijayo, aha nyene urashobora kuhatsitarira kubera ibi vya hariya utarabohoka, ariko omwe si yuri vyakugoreye aha, kandi uvyukira aha, kandi ubandaniriza aha, kandi aho kushishikara kuhacultiva hagenda hagukuramo ibintu byose. Nico gituma Imana mu gutwara Israeli mu bugaragwa ikabazana, ikavuga ngo Mose ni wubaka ibi. Imana yashaka gutangura kubana nabo kugira ngo ibaprepare kwinjira muri Kanani, kugira ngo ibakuremo mentalite yose ya Egiputa. Muribuka yuko nabone mu nzira baza bavuga ngo hariya ngo twarajya, ngo hariyo concombre, ngo mupfume mudusubiza hariya twahora, yo ngo iyo twari gufuma dupfira mu buja hagupfa twidegemvya ariko tugapfa. Reka ndakubwira ikintu kimwe, wopfuma upfa widegemvya kuko Imana itagutabaye, hagupfa uhaze ariko urumuja. Uriko uribaza ngo nzobaho gute? Pfuma upfa ukurikira Imana.
ariko ntupfuhemuka kuko gupfura umuja nyene kandi ni wazuka uzozuka kugira ngo wapartene kuri sobuja wahariya nyene. Yesu ashimwe cyane. Ariko aha anya Imana iratugahantisa amagahanti atagira uko angana yo kugira neza kwayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mwahindukira ibyagoyigoyi bitagira ikimazi, mugomba kubijakarira ukundi gusha. Haleluya. Harageze yuko duserebra Imana ku bwawe. Harageze yuko wowe icuri ico gicika objet ya louange na adoration. Aho dushobora kuza mu gikorane tugahimbaza Imana kubera Alain. Tugahera ngaha mu gatondo duhimbaza ngo Mana ndagushimira ujya wagiriye neza. Kuko reka nakubwire mwese muraba represent abandi bapagani bakiri hanze. Ariko nimba Imana yarabashoboye nabagizo bashobora. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe mukwiye kuba objet ya adoration. Paulo ngo bamaze kumva makuru yiwe ngo bahimbaza Imana. Haleluya. Kaga koko kare kagarutse kwe. 19 Exode 19 Mose arishura tuzogenda twebwe n'abana bacu n'abatama bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu n'ubusho buto n'ubusho bukuru kuko kuri twebwe c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Kuva dukijijwe ça c'est une fête. Kuva dukijijwe iyi ni fête. Nimba ucibaza ko ugira louange na adoration kubera Imana haradufaranga yongeye kuri konte yawe uracari lo muri louange na adoration. Kuko twebwe n'igihe atanica Imana yakoze ahubwo n'igihe yemeye ko Satani akora mu byo twari dusanzwe dufise. Twebwe turi muri eta ya fête éternelle guhera ubunya gushika igihe tuzobana na Yesu ibihe bidashira. Why? Tuzokwama dufise impamvu yo guserebra kuko twarimuwe tuvanaha twimurirwa aha anya. Ibi vyonye ni fête. Yesu ashimwe cyane. Ntugashira ama condition. Ntugaharara Imana kubera hari ico yitezeko. Always dufise fête twama turiko turaserebra. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iri jambo umwidegemvyo asha ndumva ko kweri ndumva ko nzori kubwira kandi ndumva ko muhemwera kweri hariho inspiration aha hantu. Ako ndumva ashaka gushika indani nk'umuntu ariko arakora operation tubage dukate n'agatsikanyo. Yesu ashimwe cyane. Naraye ndonsa ama message y'abantu atandukanye par rapport ya message ejo mu ijoro. Ako ndaje kubwira ngo iri jambo rigiye guhindura n'ingene usenga. Ariko ndasenga ngo Imana igushiremo ugwanko gwaho wahora. Yesu ashimwe cyane. Ugwanko gw'ibibera aha hantu. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo uko turiko turavuga uko amasengesho agenda n'umwaka uza wa 2024 mwicaye nk'uko tube turi siriko twicaraye n'abantu n'ukuri vraiment atari uwo vyagoye gatoya ariko nta muntu numwe akiri hariya. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Kubera iki abantu b'Imana? Kuko iyi Imana ikubohoye ivyo ngaha ntibiba bigifise ico bigukorako. Niyo mbonye umuntu ashushe ngaha ari kagegeza kunyereza ko aryohewe canke yigira ibintu ndamuraba nkamenya ngo uyu unya ari muri babandi ejo azoba ari muri biro yanje ari kararira ari karatwenga ariko ntari karatwenga kuko hajya nta buzima buriyo n'urupfu kandi ashobora kuba kiri muri illusion ariko nta kintu na kimwe caha anya coba kigikanga umutima wanje nta kintu na kimwe caha hantu coba kigituma numva umenga nanje ndashaka kurunguruka no aha twaravuyeyo ubu twarimuwe turi mu bwami bw'Imana. Ivyo tutazoronkera ngaha ntavyo tuzoronka, ivyo dushaka byose tuzobironkera ngaha, ariko ngaha niho tugomba gukultiva, niho tugomba gukotwaya no kwiflota kugira ngo twakire ibiva ngaha kuko hajya nigisa neza caho kizanana na bombe aho tardemo iturikira imbere gatoya. Satani nawe akamaximiza kugira ngo akwavegre akwicukiri hajya. Nico gituma ico twita ubutumwa bwiza bukwiye. Iri shengero turababwira kugira neza kw'Imana, twama dufise intaye z'ivy'Imana ikora, ariko nta na rimwe nzopfa ndakwemeje ko Imana itegerezwa kukugirira neza. Imana igomba kugukiza ingwara yawe, utegerezwa gukira uyu munsi, nimutegerezwa gukira kandi bitegerezwa kuba. Irashobora kubikora nkuko ishobora no kutabikora. Yesu ashimwe cyane.
ariko ico bita full gospel, ubutumwa bwiza bwuzuye, n'ubutumwa bwiza buri equilibre, butubwira ivyo Imana ishobora gukora ariko bunatubwira na responsabilité yacu. Inzu y'Imana si y'abasuma n'abambuzi baza biteze ko ivyapfiriye hanze bihindukira ngaha kandi batarimuka, bagasenga Imana imitwe yabo iri ngaha ariko amaguru yabo bagashaka ko Imana yakora ko niguse baba. Hapana, hata kugusa. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kwimuka nimba ushaka Imana. Yesu ashimwe cyane. Ukaza ngaha. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko ubu bwami n'ubwami abantu beexperimenta umwidegemvyo. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ninda nyumva kuri uyu mugoroba. Yesu ashimwe. Ni wumva ivyo ndiko navuga binanakugoye, upfumuza urire uvuga uti ni muntu abare birananiye. Natwe tuje ko tugufashe, tuguhe strategy, dusenge tugire gute. Ariko kandi nimba ushaka kuvayo, uravyumva fata decision iri radical. Ariko ntibishoboka ko ushaka kubonera Imana muri Egiputa, kuko na Farao yarashatse ko Israeli ibonera Imana muri Egiputa. Imana irankira Mose ngo murasohoka mwese, kuko sindi Imana iza kuza kwimanifesta muri contexte na principe païen itareconnaisse ico ndico. Ntimushobora kuzana culte yanyu ngo muyivange n'ubupfu bw'aha hantu. Ndagomba kubanza kubatwara kuko muri hanga séparé, mise à part. Iyo mu butumwa bwiza weriminye elema ya mise à part canke ya séparation, ubutumwa bwiza ububugize ikinyoma. Kuko ega Imana irakunda abantu bose, natwe yadukunze tukira abanyavyaha, idushisa ku butumwa bwiza. Hariho n'udutangaza yakoze, ariko ibi bitangaza igukorere ukiri mu pagani. Hari abantu bacavuga ngo je ngo Imana irankunda, ngo je ga pastor, ngo je nawe ntasenga cyane, ngo Imana irankunda, mwazi ibintu hori nkorera ndi ngaha anyu, urazi ibintu hori nkorera nkiri muri ibi. Ego irabigukorera ukiri muri ibi kugira ngo ikumobilize, igusecurize, ikwibutse ko niwimuka aho uzorushiriza kubona ivyo wabonye aha, kandi uhabwe n'umugabane uruta ivyo waronkeye. Ariko ntibikukorera no muri Egiputa igihe yari kirateza ivyago Farao, bakagira ivyago aho Israeli yaba igoshene, nta cago cahashika. Nigihe ahandi hose hirabura, Imana ikabima umuco, igoshene ho haraka, bari bafise umuco. Nubwo Imana yabakoreye ibitangaza igoshene, l'objectif de Dieu n'était pas de les maintenir à Goshen, mais l'objectif de Dieu était de les rassurer yuko ishobora guhana umwansi ariko bo bikabapreserva igihe umwansi atarabarekura. Ariko objectif y'Imana séparation na insistance y'umwansi ni mugume hafi, mubikorere ngaha, ndabibemereye. Ego ni musenge, ego vuba muzohore mugenda, ego muzohore mubijamo ntaco, ariko no ngaha muhagume. Haleluya. Haleluya. Iri jambo ry'umwidegemvyo sinzi ikintu nibutse umupastori wacu yapfuye yitwa David Ndaruhutse. Ndiko ndavuga ngo niyo turi ngaho Imana iraturibera igashishikara itubohora kandi kaja mu madetail. Nico kintu numva ashaka kubabwira. Ejo naravuze ngo niko ndavuga liberté, siniko ndavuga kubohoka amadayimoni, kuko amadayimoni bamwe muri mwebwe yabavuyemo kera. Ariko hari ikiruta abadayimoni kikibarimo. Ni kintu no kwita ubwibone bw'ubuzima, l'orgueil de la vie. Ubwibone bw'ubuzima ni ivyo bintu byose. Reka ndabaha akarorero, ariko nari ndavyibutse ikintu cabaye. Hari umunsi umwe nariko ndafasha umuntu, ncangara kuri pastor wacu, ako kanarakibagira. Umunsi umwe nariko ndafasha umuntu ngaha caye ku yindi bureau hari kera haraheze igihe. Uwo muntu nariko ndafasha yari umuntu vraiment afise amajambo mabi. Ariko yaje kundondera ngomba kumufasha, ako kumva mu majambo yiwe afise aggressivité, kandi nkumva nta ndero nyinshi afise. Hama akaguma avuga ngo abapastori, biga abapastori, agakasa abapastori. Je nanje numva muri jewe kweri numva kweri birapanze kweri, ndabona n'uyu muntu uko niko avuga abapastori, uko niko nanje niyava ngaho imbere aza kuja kumvuga, nca numva ko ngenda mu massacre kweri aca sohoka muri bureau. Ako
nza numva mpwemu yararambwiye ngo araboshwe. Ako numva muri jewe nashaka bohwe nabibonye araboshwe, ariko what's kintu mpwemu yarambwiye? Mpwemu yarambwiye ngo uri libre, wewe uri libre gutolera, ufise liberté yo kwakira ko gasuzuguro kiwe, kuko urabizi ko je nta gusuzugura. Ukurumva ico kintu Imana ambwiye, kuko uri libre ufise possibilité yo kwakira ko gasuzuguro, unamezea, sema uti kumezea, ariko umufasha. Numvise iryo jambo numva ndakurinze down, ndavuga nti sawa ndamufasha, ariko nyene muri uko kumufasha Imana icambye ngo uyu muntu afise esprit ya Roger, afise esprit ya Roger, afise esprit ya conflit, canke afise esprit yo kwisepara. Numvise Imana imbwiye ico kintu ntangura kumubaza ku buzima bwiwe. Nsanga mu buzima bwiwe amaze kuba mu mashengero arenga 18. Sanga mu buzima bwiwe amaze gushwana no kugwana n'abantu batagira uko bangana. Sanga mu buzima bwiwe afise ama procès. Ndahinduye sujet, ivyo ntavyo yari yambariye, ariko ntangura kumubaza ibibazo. Nca numva igituma ico kintu afise kiriko kiramprovoka kugira ngo nanje ndamuhojete. Nca ndabona nti donc hari impwemere kiramprovoka ikore kuri orgueil yanje. Ariko igituma biri important ko tuba turi abantu bari libre. Iyo ufise liberté urashobora kwemera agasuzuguro kubw'impamvu z'Imana, kuko na Yesu yarasuzuguwe. So iyo Imana iri kiraza kutubohora, itubohora nico twita orgueil de la vie, kuko umuntu ashobora kugufata uko wowe utifata nuko abantu batagufata ukumvugira ugwane. Ariko iyo Imana yakubohoye ku cubahiro cawe, Yesu ashimwe cyane, canke iri kirakubohora ikoresha bene abo bantu kugira ngo baguprovoke, kandi ako kana Imana yanyigishije karamfashije mu buzima ku buryo biragoye ko je umuntu twopfa ingene ambwiye, kuko ndamushira muri place yiwe nkagumana hauteur. Yesu ashimwe cyane, kuko ndafise umwidegemvyo par rapport yica ariko arakora, simboshwe n'icondi, ariko ndashobora no kukirekura nimba bisaba ko hari ikindi kintu nza gukora. Uko uranyumva? Uyu pastor wacu rero nako ndavuga, umunsi umwe twagira tuje gusenga dimanche matin, twe nta modoka twari dufise, twaba ngaho epfo muri Roherode, twama tugenda kumutora mu gatondo. Niwe yarafise imodoka, turabajene b'imyaka 10 canke 20 gutyo, tukagenda kumuhitana akadutwara. Dushitse mu gatondo dusanga amaze kwambara costume, yari umupapa w'impwemu nyene akunda ko ariko arivugira no mu ndimi. Tumushikire dusanga yamaze kwambara, ariko tugira tuje mu modoka carabura ikirato. Vuga uti ikirato. Wana hari ibirato bijaye na tisu, bijaye na costume nyene, arakibura. Arakirondera ikirato kiri hehe? Ikirato kiri hehe? Barakirondera mu mazu, abana abakozi barirukanka, abana biyo bakirukanka. Hamwe natwe doko kwa kuba jene tukavateka natwe tufume twinjira mu vyumba natwe tukirondere kwiki kirato kirateje problem. Akibuza acasaba amakamba mbiri, yambaye costume acarasaba amakamba mbiri, acafata mpivyo birato. Ibirato je ntibimbuza kuja guhimbaza Imana. Acarambara ikamba mbiri, acaragena modoka, natwe abana baba batabonere bibujumbura, umuntu ashobora kwambara ikamba mbiri ku costume, aratsi modoka, arademara, arasohoka, natwe turi inyuma cwa. Agiye gufata iprona. So atubonye umukozi azeyirukanka n'ikirato, akimwereka, akigira gutya. Ikirato kirabonetse, ukibara yari riguye, yaragiye gusenga gutyo, acara kubita frame, baca baramuzanira ikirato acaracambara. Ariko je ico kintu caramarse, kandi abantu twari kumwe benshi ico kintu baracibuka, ariko narabonye icarico umuntu ari libre. Iyo Imana yakubohoye ku bintu, Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose mu buzima bwawe wamubona intérêt y'ubwami bw'Imana n'igihe inyungu zawe ziriko zirahonyogwa. Why? Kuko turabahungu n'abakobwa babohowe n'Imana, dushobora kurenga ku bintu bimwe bimwe igihe tubona yuko ivyacu bishobora kuba ariko birabangamira inyungu z'ubwami bw'Imana, tugashobora kwabandona kugira ngo twambrase icimana ikiratujanamo. Ivyo ntibikoreka mu buzima bw'umuntu atahinguwe kandi atimutse. Ni bande muri mwebwe usiba kubera udashaka gusubira mu impuzu ya dimanche?
ni bande muri mwebwe muri culte uzuvyimbye kubera mutoyi wawe yisize rouge à lèvres yawe yagiye ariyo yisize ariyo nawe uzi kuza kwisiga ukabuzi ko yagutanze no guseruka imbere y'abantu canke yambaye gahuzu gashasha utari bwambare na rimwe canke wambaye ku rubanza rwa Nestori utari bwazane mu rusengero akagutanga kukambara ko yazindutse akagenda mu rusengero nawe ugacuza wumva igikorane cyose cabishe ukaguma umubona yambaye kaga kanzu. Reka nakubwire Imana iragomba kubohora ishengero ryayo gushika ku tuntu twose two hasi kugira ngo tugende kuyihimbaza canke kuyikorera mu mitima yacu turi free. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari n'abantu bariko barandaba kuri live banka kuza ngaha kugira ngo abantu baze bavuge ngo hango bafise ingorane nyinshi ngo asengera muri live center. Reka nakubwire harageze ko Imana iguha liberté ku buryo ushaka gukora ugikora utabanje kwibaza icyo abandi bantu bavyibaza ko kuko turidegemvya. Yesu yaduhaye umwidegemvyo kandi uwo mwidegemvyo en premier lieu uhari kugira ngo tumuserve en toute liberté. Harageze ko ibintu bipfuye bihagarika kukubuza gukora ico ukwiye gukora, ariko harageze yuko we nayo bicika ibiri important kurusha concombre zo muri Egiputa n'ingene mwasa muri Egiputa, kuko vaut mieux être un pauvre libre qu'un esclave bien traité. Hallelujah. Haguruka base dusenge. Hallelujah. Hallelujah. Vuga uti libre. Vuga uti ndidegemvya. Hallelujah. Turidegemvya kubwa Yesu Kristo twakuwe. Akwaza ibintu kubiririmba atari ivyo. Je nibaza ko ari igitsitaza. Ukabivuga ngo twakuwe mu buja Yesu yatu bohoye. Izi zari indirimbo zari roke naho ntazi gutamba roke akumenga ipare kari nka gucyane. Turahimbazwe kubw'intsinzi yiwe. Ariko basanga basanga iminyororo iruzuye igitangurirwa cabaye igitangurirwa. Arrête. Yesu ashimwe ca. Biraryoshe izi ndirimbo zivuga ukuri k'ubuzima bwawe, akaba ari témoignage. Abakompoje bakaba badutijije akavuka birere kugira ngo twishushanye n'ivyo bavuze. Yesu ashimwe ca. Yesu ashimwe ca. Yega navuze ngo duhaguruke dusenge. Hallelujah. Washaka kuvuga uti Imana ndagushimira umwidegemvyo wampaye. Hallelujah. Ndagushimira umwidegemvyo wampaye. Hallelujah. Kandi uvuga uti Imana mbohora Mana. Hallelujah. Mbohora ikintu cyose kimbuza kwavansa muri wowe. Mbohora ikintu cyose kimbuza Mana gutambukana nawe. Mbohora ikintu cyose Mana kimbuza guprogressa muri wowe. Mbohora ikintu cyose Mana. Mbohora toute forme d'association avec mon passé, avec ma vieille nature. Mbohora ikintu cyose Mana. Narimutse, narimuwe n'ibitangaza wakoreye kwa Farao, narimuwe n'ibintu byinshi wakoze. Imana yabohoje Israeli ibitangaza yakoreye Farao ikamwicira n'abana b'imfura, ariko twebwe abiki gihe Imana yadutabaye yisha umwana wayo w'ikinege ariwe Yesu Kristo kugira ngo dusohoke ntitube tucapartena ukundi ubu bwami bwa kera, ariko kandi twinjire mu bwami bushasha. Hallelujah. Mwami Yesu ndaguhaye icora kuri uyu mugoroba. Mana ndagushimira abo wabohoye, ndagushima abo wagiriye neza, ndagushimira abo wacunguye bari hano hantu. Hallelujah. 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 Oh Mana ndasenze kuri uyu mugoroba kugira ngo ushitse Mana yo mwijuru, ushitse Mana ukubohoka kwacu, ushitse Mana ukubohoka kose ku bintu byose, ushitse Mana yo mwijuru kubohoka Mana kubwibone bw'ubuzima, kuca abantu batwibaza ko ku maso y'abantu, kubohoka ku kintu cyaco cyose kimeze nk'ica kera, aho tugifise ivyimviro bimeze nk'ivya kera, aho Mana tugishaka kumacinga na critères za kera, kandi ubu turi muri critères z'ubwami bushasha, ubwami bw'Imana, aho Mana yo ijuru ngene bibonwa ngaha mu bwami bwawe atariko vyabonwa mu bwami bwa kera, ariko Mana tukaba tukiri dirige, tukiri contrôler n'ivyimviro vya kera. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ushishikare kubohora umuntu wese ari hano hantu Mana, uko tugishiraho urufatiro Mana bw'iri jambo waduhaye bwa kino gihe ni saison Mana, ndasenga ngo iyi minsi tuzoze kuyiheza hari abantu bariko baraguruka, hari abantu baciye iminyororo complètement, hari abantu Mana yo mwijuru batikiriko Mana yo mwijuru babahotenu
n'ikintu na kimwe na fire izo arizo zose z'umwansi ibadetene ikababuza mana kwa partena complètement et totalement kuri ubu bwamurimwo aya mafyeri y'ubuzima ibi byose utu tuntu twose dupfuye utu dukonflit twose dupfuye mu izina rya Yesu Kristo kicubahiro cyose kitubamwo gipfuye kitubuza kuavansa kandi kitubuza kumanuka bikeneye ko tumanuka igihe wowe mana wari ufite icubahiro gikomeye wamanutse ukareka kuringanira na data ukarekura icubahiro cyo mwijuru ukamanuka kugira ngo wakomplise ubugombe bwa data none mana twege turi bande twege twoba turi iki n'igihe dusenga turavuga ngo ivyo ushaka bibe mu isi mana none twoba turi iki nimba ivyo ushaka bidashobora kuba guhera ku buzima bwacu tukabihojeta sur le plan personnel ni gute twosengera ngo ivyo ushaka bibe mu bihugu canke mu miryango yacu natwebwe ubwacu tutari véhicule kandi natwebwe ubwacu tutari abatransporteur bicu uri kurakora natwebwe tutari témoignage vivant ijambo ryawe rivuga témoignage vivant mana nous sommes des témoignages vivants turi ntaye sigaragara yuko ivyo wakoreye Paulo bigatuma abantu bahimbaza bataramubona niko natwe mana wo bidukorera abizera bagahimbaza Imana bagahimbaza ico wakoze mu buzima bwacu ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo mana umuntu wese ari hano hantu wo turiko twigira hamwe wo turiko turasengana hamwe mana mu gihe uri kuratwishura mu gihe uri kuradukiza ingwara abagwaye mu gihe uri kuratubohora ababoshwe mu gihe uri kuraduha ibikogo uri kuraduha ubuzi mu gihe uri kuratwugurira imiryango y'amashuri n'ibindi byose mu gihe bamwe uri kurabaha imitahe bari bakeneye mu gihe mana uri kurakora ibi nabijya ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo wakomplise Mwana yo mwijuru la totalité de ton plan sur Seigneur Jésus ubuzima bw'umuntu wese ari hano hantu ntihagire mana uboneka cerewe ariko bose banyaruke bashike mu masezerano yawe mana ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye abantu b'Imana vengo amen abantu b'Imana vengo amina amen ejo ni ku munsi wa kane amasengesho arahari mu gatondo amasengesho arahari saa 6 ariko ku mugoroba aha ntayahari mwese murondera ama life group cyangwa ama série de prière hari mu makartier abegereye muje gusangira n'abandi ijambo ry'Imana Imana ibahezagire tuzosubira kwa gatanu muri kino kibanza Imana ibagirire neza ijoro ryiza